Mu ntumbero yo kugwiza umwimbu mu gisata c'uburimyi, leta y'u Burundi yamishigikira abarimyi ibicishije ku bushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije mu bice vyose vy'irima, haba mw'irima ry'agatasi, irima ry'impeshi n'irima ry'ici. Muri iki kiganiro dusobanukirwa uko rino rima ryiteguriwe mu bushikiranganje, ico ubushikiranganje buriko burakora mu kwegereza imbuto n'ifumbire abarimyi, hamwe n'ico abarimyi basabwa gukora mu gihe abahinga berekana ko imvura izoba nyinshi muri iki gice c'irima. None abenegihugu barimyi boba biteguriye irima ry'agatasi? Irima ry'agatasi ndagyiteguriye nyene nk'abandi bose. Ubu turiko turabandanya dusiza twitegura, igisigaye uba hanini twiteze umwavu. Nyakubahwa nawe umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije aratwemereye ko tangura kuriha amafaranga yasigaye kugira ngo nyene bikunde twitegurire neza irima. Twariyandikishije kugira ngo bikunde nyene baturonderere cyane imbuto y'ibigori bita pane senkani-turu, na nyakubahwa kandi ngaho umushikiranganje aratwemereye yuko vuba cyane yimije gushika. Agatasi turakiteguriye, turiko turasiza turunda ivyatsi ku mikobeko. Ndiko ndasiza, niteguriye ko barotuzanira umwavu kubera twariyandikishije muri komine, kuroriha agafaranga kw'ico kiringo batubariye tukaronka umwavu. Twebwe rino rima twararyiteguriye, none ubu imvura yaguye turiko turatera imbuto. Twebwe imbuto twateguye ubu turiko turatera ibigori, turatera n'ibiraya, turatera n'amashu n'ibijumbu. Ibigori twibikiye n'ibiraya nivyo twabitse, ibindi navyo twagura mu maporoji. Akarusho imbuto zo mu maporoji ni imbuto zirobanuye. Iyo mbuto uyiteye ni imbuto iza neza, ikama neza, atangorane zirimo. Musanze turashima Imana yuko imvura yaguye hakiri kare, kuko byo tubikesha Imana, kuko mu mwaka weze twayihebuye imvura itasura mu kwa 11 abantu bihebuye. Kubyo turabishimira Imana cyane gose uko imvura itasura hakiri kare. Twariteguye turasiza, murabona bimeze neza. Ico kintu giseke kizimye ngaha imbuto y'ibarakwera, imbuto y'ibiraya ari umuntu yabironde yayibuze kabisa. Leta yogira kigoro karonda abashakashatsi bakora karondera imbuto y'ibiraya, kuko irazimye cyane. Harantu naciye ntavuze izina, bavuze ko agurisha ibintu bitatu. Mwumva ko ibintu biteye ubwoba. Abandi bayibuze bararondeye bahebuye. Rero leta yogira kigoro aguza tunga kabeshi kugira ngo tubone imbuto y'ibiraya kabe kazimbutse. Ku ruhande rw'ubushikiranganje, imyiteguro y'agatasi igeze kure. Imyiteguro ntwabira yuko ubu igeze kure, nabujya muzi yuko mu bushikiranganje bamaze gutangaza yuko igihe cirima, igihe cyo kuriha cyo kugombora amahera asigaye kwishwagara no kwifumbire ari kuva ku itariki 18 zo ku kwezi nyine turimwo. Uraba riteguye, hama kandi no ku mbuto twabwira yuko umushikiranganje turiko turitunganya. Hariho imbuto zimwe zisanzwe ziri mu stock mu ntara zitandukanye, ariko hariho n'izindi kandi turindiriye ko zishika zaciye mu vy'amasoko. Hakaba kandi n'izindi kandi usanga zihari, mbere zimwe ugasanga ziri mu kigo ca Izabu. Uko bimeze, igiterwa kimwe cyane ni igiterwa c'ikigori. Igiterwa c'ikigori rero ni igiterwa koko twiteguye kugira ngo twisheme ingufu zidasanzwe kugira ngo koko kidushobore kudufasha dushobore kugwiza umwimbu. Rero biri mu bwoko kubiri, hariho vya bigori novuga vya kame, bimwe bita ama composite. Izo harimwo iziri mu kigo Izabu, harimo n'izindi ziri kubagwiza mbuto, kandi zishobora kudufasha kugira dushobore kugwiza umwimbu. Hakaba kandi rero na vya bigori bindi bimwe bita ama hybride, navyo nyene harimo bike bihari, ariko hariho n'ibindi twiteze ko bishobora kuza. Izo mbuto rero mu gihe zoshobora gukoreshwa neza abarimyi bakazirima, turizera neza yuko bizogenda neza. Ngaha mu ntara ya Bururi imyiteguro ijanye n'irima ry'agatasi igeze kure. Mwabonye ko amasiza hari ahatari hake. Ego muri no ntara ya Bururi ibice byinshi biyigize akavura karaguye kandi karanywesheje bikushimishije, ndetse hamwe abarimyi bakaba baratanguye guteragira imbuto zabo. Muri no ntara yacu ya Bururi igice c'umugamba ndetse n'iki gice ca Bututsi turarima ibiraya cane.
kuko ikiraya imvura naho iba haguye nkeyi ino turatera nta kibazo. Bisanzwe baramaze guhindura ivyiyumviro, ubu bariko bararima ku murindi munini kandi bagaca bagira ko babona ko uwakoresheje amase y'ikirundi gusa ata engrais irimwo barabona ubudasa. Nico gituma rero urugero rw'abantu basaba ifumbire rutegerezwa kwiyongerako. Ubu rero ni benshi gusumba mu myaka yahera, ni kuvuga ariko baratahura akamaro k'ukurima. Hano mu ntara ya Mwaro ku bijanye n'imyiteguro kwirima rya kano gatasi, ibikorwa bigeze kure fatiye ku mice itandukanye. Hanohera nko kwitegurira irino rima na cyane cyane ku bijanye no gutegura indimiro. Turana yuko ico gikorwa kigeze ku rugero rushimishije, abarimyi baritabiriye akamo ko gutegura indimiro. Mbere ndabishitse mu bitigiri nofata yuko ko gutegura indimo ubu tegeze hafi ku bice 99% kandi hano mu ntara ya Mwaro akavura karatanguye kugwa. Mbere mu bice bimwe bimwe baratanguye no guteragira, biboneka yuko biteguye hakiri kare. Mbere noca ndanagira ko ndabahamagarira uko abarimyi botegura amafaranga bakaja kugombora ifumbire kugira ngo tubandanye turi ku gihe, na gihe narijya twagize Imana twarose akavura ku gihe. Mbere nofata yuko ino ntara ya Mwaro nka yose imvura yaramaze kugwa. Aho tugenda turaca turabona yuko abarimyi b'Imwaro bitabiriye cyane akamo ko kugwiza umwimbu. Aha mbere noca ndabifatira kuco no kwita mu gifaransa precommande yagizwe na cyane cyane kwishwagara. Biraboneka neza yuko abarimyi biyongereye no kuvuga aho barima barahaguye cyane, kuko fatiye kuri ako karoko konyene ni rya mbere dushoboye kurenza amatoni 1000 ya doromi. Twahora tutayakwiza, ariko uno mwaka kuri iririma ryonyene no bamenyesha yuko turavye ayabarimyi barimye precommande ingana n'amatoni 1702 n'ibice 45. Numva bivuze yuko hiyongereye ko amatoni yaba bihumbi amatoni yaba 800. Bivuze yuko aya matoni yiyongereye ko aca hurirana n'abarimyi baguye indimiro, kandi bikaba ari ibintu bihimbaye cyane. Mbega ku kijanye n'ifumbire hoho ubushikiranganje bwo bushikiriza iki abene gihugu barimyi? Twaragize ikiganiro n'abamenyesha makuru aho twahimirije abarimyi mu bijanye no kwitegurira rino rima ry'agatasi, tubabwira yuko ku munsi wa mbere ariho bazotangura kuriha amafaranga yasigaye kugira ngo batangure kuronswa ifumbire. Aho rero tukaba twarababwiye ivyahindutse, na cane cane nk'ibijanye n'ifumbire bita ire ariyo ugiye gukoreshwa mu kishingo caho bahora bakoresha ifumbire bita fomi totahaza. Mwico kiganiro twarababwiye yuko ubu bamaze kuriha bazoca baronswa iyo ihe rero kuba twarabikoze uko nuko twabisabwe n'abene gihugu, kuko batubariye ko iyo bariko barayikoresha bakoresha nke cyane aho bariko barafumbira. Hari aho twabonye bavuga ko ibiciro vyadugijwe, bagomba kubamenyesha yuko nko kw'iryo fumbire bita ihe mu bisanzwe nkuko babidusabye twabinyarukije kugira ngo tubibakorere, kandi akanyungu arako umurimyi kuko azosanga akoresha nke. N'abahinga bavyize ko baramaze kudushikiriza ko iyo fumbire ari nziza gusumba iyo yindi kandi hakoreshwa nke. No kuvuga rero amafaranga yiyongerako umurimyi ni wazoharonkera akunguko, kuko aho yokoresheje fomi totahara nyinshi nk'imifuko 2 azosanga ariko arakoresha umufuko kumbure urenga ko dukeyi. No kuvuga rero twagomba kubahumuriza ko batohava bacika ivutu ngo bimvire ati kumbe ayo mahera 5,000 arenga ko ari duga ry'ibiciro. No kuvuga yuko aribo bazosanga bahungukira nkuko babidusavye, hanyuma tugaca tubikora uko kugira ngo tworoheze umurimyi. Twebwe ikituraje ishinga nuko ifumbire
bayironka ku giciro kandi kitavuna, kuko muravye ayo bazoriha nayo leta izoriha kugira ngo umwenegihugu ashobore kuronka umufuko w'iyo fumbire, murasanga yuko ari akigoro kanini, kandi leta ikaba yiyemeza kuzobandanya ibafata mu mugongo kugira ngo baronke ifumbire, mbere n'imbuto. Ikibazo c'imbuto naco nyene tukaba turiko turagikorera kugira ngo nazo nyene zibashikire ku gihe. Ku bijanye n'amase Kirundi tubahanura naho bayishikanye mu ndimiro kumva neza yuko badaca bayagumiza mu ndimiro uko nyene, uko bayasize mu ndimiro bigashika ugasanga ayo mase ariko arakwa kurya zuba, ugasanga izuba riko riraka, ni ukuvuga hariho amase acagenda ata harimo ibintu bimwe bimwe agenda atakaza, byotegereje gufasha igiterwa. Arico gituma tuvuga tuti amase naho bayazinye bakashira mu ndimiro bumve neza yuko ayo mase bategerezwa kugira ngo bategerezwa kuyapfuka, bakayapfuka neza kugira ngo ntiduhabe dusanga rya zuba ryakiye kuri ayo mase ryatwononeye. Iki ni ikintu gihambaye cyane abarimyi bategerezwa kumva kugira ngo koko ayo mase n'abashitse mu ndimiro bishobore kugenda neza. Hariho rero abandi bavuga bati ngo ifumbire y'ikizungu nayo ngo tuyikoresheje ngo titurise. Ivyo icyo twabwira nuko mu biziranye kugira ngo bigende neza imiti ikoranye. Tubabwira tuti naho mufise amasi ifumbire y'ikizungu, bumve neza yuko iyo ifumbire y'ikizungu nayo nyene itegerezwa gucangwa na wa mwavu w'ikirundi. Na wa mwavu w'ikirundi niho rero biheza bice bigenda neza. No kuvuga yuko n'umwimbu ucugenda neza. Uko twarabibonye hariho twasanga abarimyi bavuga ati je nakoresheje ifumbire y'ikizungu yonyene gusa. Mugo cyo dusanga koko umwimbu barose ni muke cyane ugereranije n'uwakoresheje ifumbire y'ikirundi acanganije n'ifumbire y'ikizungu. Kandi rero ivyo byo gucanga ifumbire y'ikizungu n'ifumbire y'ikirundi murumva ko bica bifasha kugira ngo na yasi igende iguma ifise akanovera. Bya wa mwavu w'ikirundi waje twakoresheje mu ndimiro uraza gufasha. Hariho dukoko nababwira, harimo duto udashobora kubonesha amaso canke ugasanga harimwo n'udukoko ushobora kubonesha amaso, duheza tugafasha kugira ngo koko yasi dutume yasi hema neza, dushobore guhingura neza isi, hamana ca gitego naco nyene gishobore kugira ngo ishobore koko yamiza ca gitego ironka ivyo nyinyo bikwiye, bituma ico gitego kimererwa neza. Ico gitego kimaze kumererwa neza bice bituma kandi no mwimbo ugenda neza. Amase y'ikirundi, umwavu w'ikizungu vyose birakenewe, mugabo tugategezwa kwinwanisha kugira ngo turonke umwimbu ukwiye kandi ushimishije. Arico gituma rero duhamagara abarimyi kumva neza yuko kizira gukoresha umwavu w'ikizungu gusa, bategereza kuwucanga n'umwavu w'ikirundi kugira ngo bashe kuronka umwimbu ushimishije. Mu kwitegurira rino rima ry'agatasi nyene muri ca kigo Ijebu kijejwe kuraba ihindagurika ry'ibirere n'ibihe, harashizweho integekanyabihe yerekana ingene imvura izogwa muri aka gatasi, bakaba bavuga ko izoba nyinshi. Babonye rero ko mu Burundi imvura izotasura mu minsi 10 igira kabiri y'uko kwezi kwa Nyakanga, no mu minsi 10 igira gatatu y'ukwezi kwa Nyakanga, mu bice bimwe bimwe by'u Burundi, mu bice vy'Imbo, mu Migwa, mu Bututsi, mu Mugamba, mu Buyenzi, mu Bweru, eka mbere no mu Bugesera, be n'igice kitari gito co mu Kirimiro. Mu zindi ntara izogwa mu minsi 10 iheze ukwezi kw'icenda. Nk'uko twabibonye, abo bahinga barabonye ko Uburundi ko imvura izoba iri ku rugero rwo hejuru turavye imvura twahora turonga. Mu bushikiranganji bavuga ko ikicuko imvura izogwa ari nyinshi baciteguriye. Ibi vy'imvura izogwa nyinshi twe tuvuga tuti dutegerezwa kwiga ahubwo kugira ngo turabe duhimirize abarimyi bumve neza ingero teza kuvyifatamo kugira ngo koko iyo mvura naho yogwa ahubwo bizodufashe kugira ngo dushobore kugwiza umwimbu. Naho imvura yogwa abantu bashaka guhimirizwa bakamenya ingendo ibereye bategereza gufata kugira ngo koko wa mwimbu twipfuza ushobore kongerekana. Aha rero nkaca mbona n'akaryo gutera kamo abariko baratwumviriza abarimyi hirya no hino kumva neza yuko naho bamaze gutangaza ko imvura izoba ari nyinshi,
dutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo bagende bubahiriza impanuro bagenda bahabwa n'abahinga bacu batandukanye. Ego barabivuze yuko imvura ishobora kuba nyinshi, nka twebwe dusanzwe turi imbere y'abarimyi nk'uko duhora dutanga izindi nyigisho, kuva ibijya tuvyumvise ntiturashika kure, ariko turategekanya ko abarimyi dutegerezwa guca tubabwira duti burya imvura izoba nyinshi, igiterwa cyo gutera cyane niki, kuko murabona nk'ubu tugira imana ko imvura yaje kare, aho bari barateye ibijumbu mu mwonga ubu imiduka iciranda. Rero kimwe mu byo umuntu azobahimiriza nuko nk'ibijumbu murabizi yuko kiri mu biterwa birinda imvura. Rero hambavu y'ibigori turababwira yuko bategerezwa guca barima ibijumbu, kuko murazi ibiraya birakarirwa n'imvura, kandi si umwenegihugu wese ashobora kuronka amafaranga yo kugura umuti wo gupompa umurima w'ibiraya. Ubu rero duca tubahimiriza ko hambavu yo gutera ibigori basigaza akantu bazoteramwo ibijumbu, kugira ngo ya mvura uko babivuze ni byagenda kurya ntibazosubire kugwa mu kangaratete ngo babure icyo baca bafungura. Ayo makuru na twebwe twarayamenye yuko kuririma imvura ishobora kuzoba igwiriye, ariko twebwe nta kibazo bizodutera kuko abarimyi b'Imwaro basanzwe bamenyereye gutera ibiterwa birinda imvura. Nk'ubu nobaha akarorero nk'ibice hafi 80% kwiririma mu ntara ya Mwaro tuzotera igiterwa c'ibigori, naco gisanzwe ari igiterwa kitanka amazi cyane. Hanyuma igiterwa kindi turima cyane kwiririma ni igiterwa c'ibiraya, aho turahamagarira abarimyi kuko beshi barima aha muri no ntara yacu n'abarimyi bamenyereye igiterwa c'ibiraya, barazi yuko ngo twama tubibahanura yuko iyo imvura ibaye nyinshi turabereka ukuntu babikingira, na cyane cyane mu kubishira ko umuti kugira ngo bishobore kurinda na cyane cyane igikonyozi n'imvura nyinshi. Rero nta makenga menshi dufise kuko ibiterwa dusanzwe dutera kwiririma ry'agatasi dusanzwe turima ahanini ibigori, karima ibijumbu. Ivyo ni biterwa byose birinda amazi, kandi turabona yuko twebwe imvura igwiriye ahubwo izoba ari imigisha kuri twebwe ko dusanzwe duca twikamisha umusaruro. Mu mpanuro zitangwa n'ubuyobozi bukuru bujejwe ihimiriza no gukwiragiza inyigisho zo kurima, harimwo uburorero bw'ibiterwa abarimyi bashobora gutera mu bihe vy'imvura nyinshi. Nk'akarero twobaha turashaka kuba nk'akarero ku igiterwa c'umuceri. Ngira murazi yuko igiterwa c'umuceri iyo kirimwe kirakunda amazi. Akandi karorero twobaha igiterwa c'ibitoke, naco nyine carimwe imvura ikagwa ari nyinshi nta ngorane. Hanyuma kandi hariho n'ibigori twariko turababwira navyo nyine murashoboye kubirima, nta ngorane ashobora gutanga umwimbu. Tutibagiye rero n'ibijumbu, tutibagiye amateke, tutibagiye imyumbati. Ivyo vyose n'ibiterwa koko umuntu ashobora kurima mu kino gihe hazoba hari imvura nyinshi, bishobora gutuma turonka umwimbu, eka mbere n'ibindi biterwa bitandukanye. Turahamagara kandi abarimyi kandi kumva neza yuko gusuzuma muri ya matongo yabo, mbe ya matongo yasindimwa yabo mbega yifashe gute. Aho tugahamagara abarimyi kumva neza yuko bategerezwa kura yuko mu ndimiro zabo imikobeko koko iciye neza kandi sibuye, kuko y'imvura imaze kugwa ari nyinshi, iyo imikobeko idasibuye canke ikaba itaciwe neza mu matongo basanzwe barimamwo, hashobora kuba ikibazo gasanga ya nkukura ivuye ku mvura nyinshi yononye mu ndimiro, ugasanga n'imbuto bateye, ifumbire bakoresheje, ugasanga byose bihereye mu mwonga. Hamwe ngira mwagiye mwumva bavuga bati erega mu myonga kanaka yatwawe, ariko kuba imyonga yatwawe hariho ico bavyavuyeko, bavyavuye kubera yuko isi itabikingiwe. Arico gituma rero duhamagara abarimyi kumva neza yuko isi ndimwa itegerezwa gukingirwa, icibwe ko imikobeko, hanyuma hambavu kandi yo guca iyo mikobeko no kuyo mikobeko nyene bashikize ubwazi. Gukingira isi ndimwa bifise akamaro kanini, abenegihugu barimyi nabo baramaze kubona akamaro bibafitiye.
Akamaro k'imikobeko n'akamaro kaniniya cyane kuko bidufasha bifasha gukingira isi yacu hama bikongera bigafasha kandi no kugira ngo imyonga ntitwagwe. Nkukura n'ikintu ca mbere kitubangamiye kitubuza kuronka umwimbo kuko ahantu haci imvura yabaye nyinshi gasanga imisozi idakingiye urumva muhira kiratwara ni mu mwonga kigatwara bigatuma nyene umwimbo udaheza ngo ugende neza. Twarateye imbingo nko kubona ngahateye irubingo, twarateye imbingo turatera isakumu n'abafise uburyo baratera nk'ibiti bya magereveriyo cyangwa n'abakariyandara gutyo barabiteye. Akamaro biriko biramara ni kenshi cyane. Ubwa mbere ho gukingira isi ndimwa biciye nko guca imikobeko biratuma amazi yahora agenda yuzuye ivu acaba meza agashika ku nzuzi ari amazi meza. Hanyuma no kuvuga yuko baragabanya umurindi w'isi yo kugenda ivyo bita muri rw'igifaransa l'érosion ou déportation de la terre. Hanyuma ikindi naco murabona yuko ibiti nka duhagaze murana ko hatewe ibiti binywana n'ibiterwa birafasha abene gihugu mu kuzana akayaga hanyuma no kubafasha kugira ngo isi isubizwe akanovera biciye muri ibi biti binywana n'ibiterwa. Abarimyi bategwa kamo ko gushishikara imirimo kugira ngo hamwe hari ivyatsi bitaribwa hose haje ibiribwa. Tukaba tubatera kamo ko bogerageza bakarima bitabiriye akamo tutasiba kubatera tubabwira tuti na cane cane umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yuko ahari ivyatsi bitaribwa hose hoja ibiterwa. Natwe nka leta tukaba tubemerera yuko turi nyuma yabo kandi tuzoguma tubafata mu mugongo na cane cane tubahamagarira gukurikiza impanuro tuba turiko turahabwa n'ikigo Ijebu. Ivyo navyo Ijebu ikaba yarabishikirije mu ntara zitandukanye ibereka aho imvura izoba yatasuye neza kugira ngo abene gihugu bashobore guca basohora imbuto hanyuma bateragire hanyuma tunabasaba ko kwitaho indimiro zabo bakazikorerera bakabagara ibiterwa byabo bakabikurikirana kuko umwaka uheze twarabonye yuko hariho mu ntara zimwe nk'igiterwa c'umuceri aho batakurikiranye ngo bakibagare neza mbere bigasaba yuko hagira aho dusaba ko abasanzwe baduserukira borondera abafasha mu ico gikorwa. Twizere rero ko ivyo bitazosubira gushika ko imirima yabo bagiye kuyikurikirana kandi tukabemerera yuko abasanzwe bakorera ubushikiranganje ku rwego rw'imitumba rw'amazone n'amakomine ko bazoba hafi kugira ngo babandanye babakurikirana ico gikorwa kigende neza. Murakoze. Afasha dukure nyarenga n'ibyo ribiko reba nayo bwingukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihuza abana ndekugura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. Turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.